Kwakira mu buzima bushasha bwa kaminuza y'Uburundi kwigisha imico myiza ni zimwe mu ntumbero zatumye hashirwaho imigirwa yo kwakira abanyeshure bashasha muri kaminuza y'Uburundi, bivugwa n'uwuserukira abanyeshure muri kaminuza y'Uburundi Simon Bazirutwabo. Imigirwa yari isanzwe ihari mu gihe cyo kwakira abanyeshure bashasha, yari ihari ku mvo zo kumenyereza canke se zo kwereka abanyeshure bashasha baje kwiga ukungene kaminuza yubatswe, ko ari kubereka muri bake ikibanza binjiyemwo ukungene kimeze n'ibihagize. Iyo migirwa iri n'akamaro kanini nk'uko bimenyeshwa n'umwe mu banyeshure biga muri iyo kaminuza. Tandukanye cane n'utarose amahirwe kubera ko uwo yabigiriwe biramworohera kumenyera cane ubuzima bwa kaminuza, kuko usanga ari ubuzima butoroshe, usanga ari ubuzima busaba kuruha bitandukanye n'ivyo baba bahoramo. Ni ubuzima kandi basaba kubana n'abanyeshure benshi b'imico myinshi mu ntara zitandukanye. Biramufasha rero umunyeshure kumenyera kubana n'abo banyeshure imico yabo itandukanye, agatima k'ubukoko umuntu usanga akurana canke avana iyo yavuye akamuherako, akagira esprit social, ushobora kubana neza na bagenzi biwe. Ikigira kabiri, birasaba kumenyera ingene yigenza rapport aux autorités, abayobozi ba kaminuza, aba mu vyigwa canke vy'uburaro, akamenyera vyitwara, akamenya n'amategeko agenga kaminuza, agenga abanyeshure, akamenya ingene yigenza. Kandi hoho utabikorewe nk'ivyo, imisi mikoka aho amategeko usanga yo gufata asanga ubirukana canke uragisimura. Tubibutse ko iyo migirwa itagikorwa nk'uko yakorwa mu myaka yaheze. Inyuma yaho itegeko ry'ubushikiranganji bw'indero ryo guhagarika iyo migirwa yakorwa mu buryo buhohotera abayikoregwa.